Bene data bakunda wa Kristo muriko murakurikirana televiziyo yacu No Repentance No Heaven TV aho muherereye ku isi nzima. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ku mazina yanje nitwa Niyonzima Revocate, ndi umukobwa nagiriwe neza na Kristo, menya Kristo nkikiri umukobwa. Niwe yantoranije, ntabwo ari je namutoranije. Ndashima Imana rero yuko Kristo Mesiya yampisemwo, atari uko nari mbibereye, atari uko nari mwiza, ariko kubw'imbabazi ziwe no kubw'ubuntu bwiwe angirira neza. Iyi saha n'uyu munota mfise ivyishimo yuko namenye uwo mwami wanje, mfise ivyishimo yuko mu bakristo mu bakobwa benshi canke mu bamama benshi canke mu bapapa benshi canke mu basore benshi bamenye Kristo bacanke bataramumenya. Nanje yangiriye neza, arankura mu isi. Ubu ufise amahirwe yo kuzogera mu gihugu co mwijuru, kandi nivyo nsaba iteka ryose. Rero turabaramukije aho muherereye hose. Natewe iteka ryo kuza kuri televiziyo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Suko nari mwiza, ariko nuko ijuru ryari ryanyiyumviriye. Rero ndafise ijambo dusangira ri muri Bibiliya ryampezagiye cyane, rya nasomye rigira aho rinkura, rigira naho rishikana. Nagomba rero turisangire. Yesaya 40 umurongo wa 6, kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'8. Riravuga ngo, ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubutumwa bwiza bwo guhumuriza abantu. Umurongo wa 6, ijyo ryuvuga ati semerera, uwundi ati semerere iki? Utabafise umubiri bose ni ivyatsi gusa, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe yo ku musozi. Ivyatsi biruma, amashugwe agakabirana, kuko impwemu z'Uhoraho zibihuhako. Nukuri abantu ni ivyatsi gusa. Ivyatsi biruma, amashugwe agakabirana, ariko ijambo ry'Imana yacu rizohoraho ibihe bidashira. Amen. Nashaka rero tuganire kuri ijambo Yesu yavuze ngo umuntu ni ivyatsi gusa. Amen. Tuti bakundwa muri kwisi nzima, muriko muradukurikirana kuri televiziyo yacu, nashaka ndababwire uwo Yesu aravuga ngo erega umuntu ni ivyatsi gusa. Wowe uri kuragenda, wowe uri kura igikorwa cyose wowe uri kurakora, ugikore wibaza ati mbega niyo napfa, mbe niyo nava muri ubu bugingo, mbega nzojahe? Yuko ijambo rigereka tubarira ati erega umuntu ni ivyatsi, bisigura ngo ivyatsi birakura bigakura, hakagera igihe ivyatsi bakabitema bikavaho. Arongera aravuga ngo amashugwe agakabirana, kuko impwemu z'Uhoraho zibihuhako. Amen. Arongera avuga kandi ngo urumva umuntu ni nk'amashugwe. Amashugwe haragera igihe yera, hakagera n'igihe bayaca. Amen. Rero iri jambo je ndiko ndiyumvira, umuntu aravuka hanyuma agakura, amaze gukura bigashika nyambara umukobwa agashika mu bigera akarongorwa, nyambara umuhungu akarongora, nyene bakavyara abana, ibintu bikagenda neza. Ariko amaherezo ya byose, mbega turita kuihereza ati mbega niyo twava muri ubu buzima, niyo twava muri iyi si, mbega tuzojahe? Ko ivyatsi babitema bikabisa ibindi bikanaga. Amen. Rero iri jambo ryaje kutubarira ati umuntu ni ivyatsi gusa. Inshuti mukundwa uri ku isi aho uri kuratwumviriza, nashaka ndagutangarize hari ikintu mu buzima utazohusha. Amen. Ntuzohusha urupfu. Bikunde vyorohe, wigira utwo wigira canke ntutwigire, hari ikintu mu buzima utazohusha. Ntuzigera uhusha urupfu. Umunsi umwe Serikeye izokoma induru ivuga ati ndagushaka.
kandi icyo gihe ntuzoreka kugenda. Amen. Ijambo ry'Imana ryaje kutubwira, riratuburira neza, kubera ngo uyu muntu Imana yaramubwiye ngo ijwi ry'uvuga ati semerera, uwundi ati semerere iki, yaratumye ngo genda usemerere, ubwire abona atoranije, ubwire za mpwemu zanje ati ibyo murimo byose, ibyo muri ko murabamo byose, mumenye ko muri byatsi, mumenye neza yuko hazogera igihe muzocibwa. Gucibwa bisigura iki? Mumenye neza yuko hazogera igihe muzopfa. None ko hari abami babiri, wowe uri kukorera nde? Inshuti y'Imana mukundwa, abantu benshi bariko bariruka n'ubuzima bw'isi. Umuntu ariko ariruka kugura inzu, umuntu ariko ariruka nyene ariko ariruka kugura umuduga, kugura iki, ariko ivyo nta myaka ijana uzomara kuri isi. Kristo Mesiya Imana yari yaraduhaye imyaka 102, ariko kuko abantu twagiye dukora ibyaha n'ubundi arayipunguza. Ubu unye nta muntu agishikana imyaka 120. Nubwo ushikana imyaka 120, je sinzi niba ke nukuri, je sinzi wo kubazi, ariko ngomba ndakubwira nukuri niba kandi nubwo iyo myaka 120 ubu yifise, ntubugifise kwiryohera, ntubukijya ku mucanga, ntubucambara agapantaro neza, ntubucambara agakanzu neza, ntubuciryohera, ntubukiryohana na fiance wawe. No, uba warashaje, ubona wenyene urindiriye aho uvuga ati ndarindiriye urupfu, ese gofuma runtwara rukankuraho. Amen. Rero iri jambo riraje kudukebura, ivyo turimo mwabajene, ivyo murimwo muveyo, mukurikira umwami Yesu n'umukiza, kuko ngo nije nzira, ukuri n'ubugingo. Niko Kristo Mesiya yavuze ngo ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni jewe bugingo, ngo nta ushika kwa data ngo ntamujanye. Haleluya, haleluya. Rero ivyo uri kurahamira uno munsi, ivyo uri kurirukira uno munsi, ivyo ushaka gushika kuno munsi, hari igihe wapfuta bishitseko. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo azoza nk'igisuma, ngo yabe igisuma cyateguza, ngo umuraririzi yoraririye, ngo ariko ngo azoza nk'igisuma ntazoguteguza. Ushobora kuba uri kuragenda mu ibarabara ugapfa, ushobora kuba uryamye ugapfa, ushobora kuba ubyutse ugapfa, ushobora kuba uri mu dukorwa twawe ugapfa. None urajahe? Abantu benshi ntibazi ati mbega nimva muri uyu mubiri nzojahe. Abantu benshi ibyo ntibariko baravyibaza uno munsi. Haleluya, haleluya. Nshuti bakundwa, bahungu ba Kristo, bakobwa namwe mutaramumenya, bahungu namwe mutaramumenya, isaha nimwe ndiko ndabwira, kuko abamumenye bobo turi mu rugendo rumwe, turiko turagwana, kandi ngo umwasi aduhiga. We ngo ntajyama mu gitondo, nta nubwo ajyama no mwijoro, ngo akora 24 sur 24, akora mu gatondo, akora ku muranga, agakora no mwijoro. Haleluya. None ko ari karakora, kandi ngo ari kararondera abo bashaka kuzojana muri wa muriro, kuko wivyiwe vyaheze. Mbega nawe kugira ngo uwucike uwo muriro witeka ryose uri gukora iki? Rero ndiko ndabwira bakobwa, va mu busambanyi murimo. Ushobora gupfa ukiri muri ubwo busambanyi, nawe urumva uzoza gutora ninde? Ni Satani, kuko niwe wakoreye. Va muri izo nzoga. Haleluya. Va muri izo nzoga, va muri ubwo bubeshi, va muri izo saku, va muri ico cyose uzi kurimo kandi uzi ko ari kibi, ariko uze ukwirikira umwami Yesu, kuko abana b'Imana abamenye Yesu ntituzopfa, tuzokugwa muri iki kibiribiri, tuzopfa nyene muri iki kibiribiri kigende, ariko impwemu zizoba hiteka ryose. Nta kindi no batumirira, nukuri kaze wumva uburyohe bw'Imana. Nanje naramumenya, nari imeze nk'uko meze, sinibaza ati mbega urupfu rumeze gute. Nibaza yuko umuntu yapfuye biba birangiye nyene, ariko sinarinzi agaciro k'Imana, ariko sinarinzi ingene Imana imeze. Ariko imaze kungirira ubuntu,
nkamara gukizwa, hari igihe nibaza nkavuga nti mbega mana, iyo ntapfa ntakumenye uyu munsi ninde ari kunyakira? Ndibaza byinshi bikansiga, kuko hari ibintu umuntu agenda arakora ataramenya Imana, ariko iyo umaze kuguruka amaso ukamara kumenya agaciro k'Imana yacu, uravuga ngo mbega nari iki kugira ngo ntoranye? Dawidi aravuga ngo ninda n'indesho, nari iki kugira ngo ndoreshe ku ijisho ryawe? Ninda n'indesho, nari iki kugira ngo ndoreshe ku ijisho ryawe? Nukuri inshuti y'Imana, mukundwa wa Kristo, utaramenya Kristo niwe ndiko ndabwira, kuko wamumenye wewe. Uburyohe numva ndi muri Kristo Yesu nawe arabwumva, ariko no gutumira ko wova mu byo urimo. kuba bishitse nkumva norira, nkumva suko mbabaye, ariko nuko bw'umunezero wa Kristo Yesu, nuko nibuka icyo yankoreye, niko umunsi mvuga nti ndafise amahirwe yo kuzogera mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Ndaryohewe cyane rero ko Imana yantoranije, ndaryohewe cyane ko namenye Yesu. Nicyo naboneye ko ndaguhamagarira, ndakubwira nti ngwino kwa Yesu. Nukuri pe. Dawidi arongera avuga ngo nkikiri ngo eheraba. Urumva mu buto bwiwe yararavye amaze gukizwa, none haraba ivyo yagenda aracamo. Arongera avuga ngo ndinze saza nganuku, ngo sindabona umugororotsi ahebwa, ngo canke uruvyaro rwe rusegerereza. Nuza muri Kristo Yesu, nukuri pe uzogubwa neza, nubwo uzoburaye ubusa uzogubwa neza. Yesu azoguhaza. Ivyo nukuri nta kintu na kimwe uzomubura na Yesu, uzogira amahoro abandi bayabuze. Amen. Rero twari kurira ijambo, Yesu ari kaributsa abantu ngo nubwo murikora utwo twose, ngo utwo twose murimo, ngo mumenye ngo umuntu n'ivyatsi gusa. Umuntu ngo ni urumva ivyatsi, ibaze nawe agaciro k'ivyatsi. Ngo twari kurikoza twose, umenye ngo umuntu n'ivyatsi gusa. Ivyatsi urumva haragera igihe babica bikabisa ibindi. Amashugwe hari igihe acibwa, ayanda kera. Nawe umenye kuzova kuri iyi si. Mbega iyi si ko wase kwihana, uzoyiva kutogwe n'umwami wayo, uzotagwa na Satani. Ariko ngo haracari ivyizigiro yuko imwe mu z'Imana zikiri muri wewe. Haracari ivyizigiro byo gusaba Imana imbabazi, ukagaruka kwa Yesu ukamwakira nk'umwami n'umukiza, ukamenya agaciro k'Imana, hanyuma ukazoja mu gihugu cyo mu ijuru. Tukazosanga ba Aburahamu, tukazosanga ba Isaka, tukazosanga Kristo Mesi yatubambiwe ku musaraba i Golgotha. Nukuri nico ndakwifuriza nshuti y'Imana. Va mu byo urimo rero, va mu byo urimo bidahesha Imana icubahiro, va mu byo ujakariyemwo, uzukurikira umwami Yesu, azokugirira neza. Ivyo waburiye kuri isi nukuri azobigushumbusha, niko ijambo ry'Imana rivuga, nawe ntabesha. Rero ndabashimiye cyane ukuntu munanyumvirira. Ndabashimiye cyane, kandi ndashimiye n'Imana yo mu ijuru yanyemereye ko noshobora kuvuga izina ryayo, kuko yataba Imana ntibari kuntumira. Ndashimiye cyane n'uwantumiye kuri iyi televiziyo No Repentance No Heaven TV, ngo atakwihana nta juru. Niko bisigura, atakwihana nta juru, nutihana nta juru. Rero ndabashimiye cyane,
kandi ndabakengurukiye ndifuza kugaragaza ishusho ya Kristo muri iyi si. Imana ifashije ikabicishamo icyo cyifuzo canje, kuko ni nacyo yadusize kugira ngo tugaragaze ishusho yayo muri iyi si. Murakoze cyane, mukomeze mugubwa neza muri Kristo Yesu. Abatarakizwa murondera umukozi w'Imana kwegereye hafi, wumve wogenda ukatura hama ugakurikira inzira y'agakiza, kuko ijambo ry'Imana ryaje kukubwira ngo umuntu n'ibyatsi gusa, umuntu n'ibyatsi gusa, birapfa canke biruma bikabisa ibindi. Yesu abahezagire. Abatarakizwa hari amashengero abegereye hafi, muzogende mwihane. Yego, Yesu abaha umugisha kandi abagirire neza. Reka dusozere dusenga turangiza. Data, mu izina rya Yesu, Mana nziza, Mana yo kubahwa, Data ugira neza, wowe ushoboye atawuhwanye nawe kandi atawusa nawe. Ndagushimiye kuko uri Imana nziza, ndagushimiye kuko uri Imana yo kwizerwa, ndagushimiye kuko uri Imana igira neza umwana w'umuntu. We nturobanura ku butoni, wowe Mwami Yesu Kristo nturi n'umwana w'umuntu. Uri Imana nyene, uri Imana ihoraho, uri Imana yo kwizerwa. Ndagushimiye Mana kuri iri jambo nyaguhora ku ngoma ushoboye gucisha mu kanwa kanje, kugira ngo ushobore nyaguhora ku ngoma kubwira amahanga. None nyaguhora ku ngoma habwa icubahiro sega w'amahanga. Urakoze. Iri jambo Mwami Imana reka rigire ubushobozi mu mitima y'abana b'abantu. Iri jambo Mana reka rigire ubushobozi nyaguhora ku ngoma kuryumva wese. Yumve Mwami Imana byo dudubiza kwihana, yumve yo kwihana, yumve nyaguhora ku ngoma yo gukwirikira mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Mana nziza, Mana y'amahoro, ugire neza abapapa, ugire neza Mwami Imana bari basubiye inyuma, ugire neza Mwami Yesu Kristo usubire kubagarukana mu ngoro yawe. Batarakizwa Mwami Imana babona agakiza mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana y'amahoro, uhabwe icubahiro mu gihugu cyo mu ijuru. Natwe nyaguhora ku ngoma uduha imbaraga n'ubushobozi Mwami, tubashe kukuvugira tukiri muri iyi si. Ni mu izina ryawe ryubasha tubisenze dushima. Amen.